Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako rero amakuru ariko agezweko muri kano kanya. N'amakuru tuza kugaruka ku gihangange General Ngiyome Bunyoni. Uyu yahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yaburanywe kwipfungwa n'irekurwa ryiwe kuri uyu wa gatanu, akaba yarumvirijwe na sentare Ntahinyuzwa muri gereza ya Gitega. Kumvirizwa kwiwe rero habayemwo ibintu vyinshi. Abamenyesha amakuru ntibari bemerewe kwinjira aho yaragiye kumvirizwa. Abacamanza bagishika kandi kwibohero rikuru rya Gitega hari abakozi batari bake biperereza baroye muri komisariya kurondera abapolisi isinzi. Baciye rero baza barakubura, nta n'umuntu wa kirazira yahasigaye, yewe n'abakozi b'ikigo Obuha kijejwe inyubako bariko barakora imirimo yo gusanura ibohero rya Gitega bose basohowe ubutarariye. Hari abamenyesha amakuru bo ku mugwa mukuru wa politike bari umutima amenyo barahaguma, nabo ingingo bafatiwe mukaza kuyumviriza mwidonido yano makuru. Umukobwa wa General Alain Ngiyome Bunyoni nawe yaragiye gukurikirana iyumvirizwa rya se ari kumwe n'umushoferi n'umwe mu bamucungera ubuzima. Umukobwa nawe akaba yarahise afatirwa indi ngingo ndetse akanigizwa kure y'urwinjiriro rw'ibohero rya Gitega. Ku bw'amasoko yacu tukaza kubigarukako muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ingingo yoba yafatiwe umuryango wa Alain Ngiyome Bunyoni mu kubona uwabo. Bunyoni akaba afise uruhusha rwo kwakira abashitsi no kurabwa mw'ibohero ku minsi ya mbere, nayo tukaza kubamenyesha iyo ariyo ndetse n'igihe abo bashitsi biba bazoja bamuraba canke se bayaga nawe. Ese abo bashitsi bo bemerewe kugenderera Alain Ngiyome Bunyoni aho afungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega bakavugana nawe bo ni bande? Ese hoba harimwo abategetsi? Ese hoba harimwo ibihangange muri politike y'igihugu c'u Burundi? Ese hoba harimwo abakomeye cane bari mu mugambwe CNDD-FDD, abashinga amateka canke se abari mu nzego zo kwivuna abansi ndetse n'umutekano? Vyose ukaza kubikurikira mw'idonido yano makuru. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure Muhuza TV. Mwaye kazi rero mw'idonido yano makuru. General Ngiyome Bunyoni yahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yaburanye kwipfungwa n'irekurwa kuri uyu wa gatanu, yumvirijwe na sentare Ntahinyuzwa muri gereza ya Gitega. Igihe c'isaha 5 z'agatondo niho yatangura kumvirizwa nk'uko amasoko y'ijwi ry'Amerika yabitangaje. Mu bacamanza bamwumvirije harimwo Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi. N'urubanza rwumvirijwe mu mwiherero nk'uko izindi manza zose ziburanisha kwipfungwa n'irekurwa vy'agateganyo zigenda mu Burundi. Abacamanza bagishika nk'uko natanguye mbibabwira, hari abakozi batari bake biperereza baroye muri komisariya kurondera abapolisi sinzi. Baciye rero baza barakubura, nta n'umuntu wa kirazira yahasigaye, yewe n'abakozi b'ikigo Obuha kijejwe inyubako bariko barakora imirimo yo gusanura ibohero rya Gitega bose basohowe ubutarariye, niko ababibonye batangaje. Bamwe mu bamenyesha amakuru bo ku mugwa mukuru wa politike bariye umutima amenyo barahaguma, naho abapolisi bashatse kubirukana. Bwana Gateretse atwara sentare Ntahinyuzwa yabibukije ko amategeko y'igihugu abemerera gukurikirana imanza. Gusa yibukije abamenyesha amakuru ko mu manza zose zo mu gisata ca Chambre de Conseil imanza zamaze ba mu mwiherero, abasaba kuzorindira umunsi azoba intayicese buri wese yemerewe gukurikirana maze arabareka bagoma hanze y'ibohero. Akaba ariko umwe mu bamenyesha amakuru bari baharatashimye ko umwidondoro wiwe uja ahabona yashikirije. Aha bamwe mu bakunzi ba kimwe mu kimenyesha amakuru gikomeye cyane bari bahagaze
ntihari kure y'imodokari yarimwo umukobwa wa Generali Bunyoni yari yaje gukurikirana iyumvirizwa rya se ari kumwe n'umushoferi n'umwe mu bamucungera ubuzima. Uwo mukobwa yarungitswe ku metero 500 uvuye ku mwango w'urwinjiriro rw'ibohero rya Gitega nk'uko amasoko yacu yabitangaje. Ingingo y'umucamanza ibwirizwa kumenyekana mu masaha 72 hisunzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Ico gihe ngo nibwo bizomenyekana niba uyu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi azokomeza kuburana yidegevye canke naho ari mu munyororo. Ariko hakurikijwe amakuru ariko haratangazwa na bamwe mu begereye ivyo dosiye bavuga ko azokomeza apfunzwe kubera ikibanza yazanywemwo mw'ibohero rikuru rya Gitega catunganijwe ku buryo bigoye cane canke bidashoboka ko hari uwo hatoroka. Iruhande y'icumba ciwe hari abapolisi benshi bari mu kindi cumba batamucungereye ubuzima nk'uko vyahora, ahubwo bama barikanuye kugira ntakakaze. Kuri uyu wa kane mw'ijoro abandi bagabo babiri bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni bararungitswe mw'ibohero rikuru rya Ngozi aho yahora. Hakaba harimwo Colonel Desire Uwamahoro ndetse yatwara igipolisi kijeje kurwanya imigumuko ndetse na Samuel Destino yahora atwara igendereza mu ntara y'Amakamba mu bumanuko. Uwa mbere yahora apfungiwe Igitega yari yiriwe arumvirizwa hamwe na Kome Niyonsaba yahoze ajejwe kubakira Rengiyome Bunyoni. Bumvirijwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, maze Niyonsaba we asubizwa mw'ibohero rya Gitega aho shebuja abohewe. Bunyoni afise uruhusha rwo kwakira abashitsi no kurabwa mw'ibohero ku misi ya mbere, ya gatatu n'iya gatanu. Bazoronswa kandi nabo iminota iri hagati y'itanu na 15 kandi nabo mu muryango wiwe bonyene bemerewe kuzomugendera. Hakaba harimwo abana biwe n'umukenyezi wiwe gusa, akaba ariko amasoko yegereye ibiro bikuru vy'amabohero yatangaje. Ngivyo rero ivyo tuba tubabwiye kuri Rengiyome Bunyoni ndetse n'ivya dosiye yiwe. Mu yandi makuru reka tuyabandanize ku yarabana n'agateka kazina muntu, aho mu kwezi kumwe kw'igenekerezo ya 23 kwezi k'umunani uyu mwaka w'2023 Christophe Niyonzima azoba kwije imyaka 2 anyurujwe n'igisirikare c'u Burundi. Christophe Niyonzima yavutse mu mwaka w'1977 yava ku mutumba wa Ruhehe muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Muri Kigarama umwaka w'2020 Christophe yarahungutse avuye mu gihugu c'u Rwanda aho yari amaze imyaka 5 yarahungiye n'umuryango. Imbere yo guhunga Christophe rero abaye umushoferi wa komine Bugabira imyaka myinshi, aho rero ahungukiye akazi kiwe ka misi yose karaho kunguruza abantu n'ibintu mu modoka ya Toyota Probox yari ifise imparatike A 2422 yakorera kw'ibarabara rya Kirundo Ngozi. Igihe aburwa irengero kw'igenekerezo ya 23 Myandagaro umwaka w'2021 Christophe Niyonzima yari yazindukiye mu kazi kiwe ka misi yose, akaba yarazindutse yunguruza abava i Bugabira baja Ingozi. Mu nyuma yarunguruje uvuye Ingozi haja mu Kirundo be n'umuziga wiwe. Urugendo rwa gatatu yunguruje abavuye mu Kirundo baja Ingozi, aho hakaba hari nk'isaha 8 z'umutaga, ariko urwo rugendo ntirwamwemereye. Ageze ku masanganzira ya Muyinga na Ngozi yasanze ategiriwe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare, bamukura mu modoka yiwe bamushira muri kamyonete double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona. Ya modoka yiwe nayo bayiha umushoferi w'iperereza rya gisirikare aba ari we ayinyonga. Ababonye ubwa nyuma imodoka yiwe bayibonye yiruka cane mu gashikanwa itereja Ingozi. Ntawuzi ko abari bagirimwo babashikanye iyo baja nuko nabo boba barafashwe ico gihe. Kuva ico gihe rero nta gakuru ka Christophe ntanuzi aho imodoka yiwe iri.
Ngayo rero amakuru ariko havugwa agezweko muri aka kanya harimwo iyi nkuru ya General Guillaume Bunyoni apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, ingene yumvirijwe ndetse n'ingene aho umuryango wiwe aribo bemerewe kuja kumuramutsa bonyene gusa ata wundi agiyeyo, yoba abo muri politiki ikomeye, abakomeye mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi batandukanye, nta numwe arekuriwe kuja kumurabayo. Reka dutegereze turabe ivy'ingingo izoshirwa ahabona mu minsi iza, mu masaha 72 nyuma yaho uru rubanza rwiwe, nyuma yaho hahejejwe kumvirizwa n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Vyonda subscribe canke sabone kugira ngo tujaho cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe konga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, yo bayavugwa mu gisata ca politike, imigenderanire n'andi makungu, agateka kaze na muntu, ubutungane, indero, inkino ndetse na vyose bifise aho bihura n'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire.